Amazina yanje banyitwa Ahishakiye Crispin, nkasanzwe ndumuhinga mu bintu bijanye no guhingura ibyo by'ibitungwa muri koperative yitwa Agro Business umuvukano mwiza, isanzwe ifashwe mu mugongo n'umugambi Payeje. Uno mugambi wo guhingura ibyo by'inkoko ukuntu twawiyumviriye ndetse no guhingura ibyo by'ibitungwa, nuko umukuru w'igihugu amaze kuvuga yuko ibitungwa bitegerezwa kororerwa mu mpongore, twaragiye hamwe turiyumvira bivanye n'uko n'amatungo agenda yaga, turavuga nti uko biri kose abahora bahira ivyatsi vy'inka ndetse n'ibindi turavuga ati reka rero twore uruganda goza rurahingura ibyo bijyo by'ibitungwa. Mu bijyo by'inkoko ahanini turafise imashini ibijejwe ariyo yiyi igice ahanini kija mu bintu by'ihingurwa ry'ibyo by'ibitungwa, ni nk'ibifungwa natwe bw'abantu nyene dusanzwe dufungura, kuko nko mu bifungwa by'inkoko turasangamo ibigori, kandi ibigori biba bifise igice kinini cyane mu bintu bijanye n'ivangwa ryavyo, ibice 60% by'ibigori, hakabamo isoya zikaranze, hakabamo ico bitwa sondori, hakabamo ico bitwa parmiste, tourteau parmiste, hakabamo ico bitwa tournesol, ico bitwa tourteau di coton. No kuvuga ko ibyo ni ibintu bigenda biri mu ivangwa ry'ibyo kurya by'inkoko. Hakabamo n'ico bitwa indagara, by'abidagara by'ibicohoha, ko inkoko zirakunda indagara. No kuvuga ko mu byo kurya twebwe abantu usanga dufungura no mu nkoko nabyo nyene usanga ari bya bindi nyene bigenda byisubiriza, usivye yuko bimwe na bimwe biba ari bisigarira biba byavuye mu byahinguwe. Dufate nka tourteau y'imise, biba ari bisigarira byavuye mu ihingurwa ry'amavuta y'imise. Tourteau di tournesol nayo nyene ni bisigarira byavuye mu ihingurwa ry'amavuta y'ibihoke, ndetse na tourteau di coton. Ibyo byose ni ibintu tugerageje kubiraba, ni ibintu natwe abantu usanga dufungura ariko n'inkoko zikabifungura harinze kwisungwa ubundi buhinga ku mameranje runaka. Kuba ko ubwa mbere na mbere akarusho kahabaye nuko umugambi Payeje umaze kutwizera ukaduhereza ino soko yo kugaburira ibitungwa mu karere k'intara ya Bubanza, twace tugira clientele yagutse cyane gose. Ikindi kintu kigira kabiri, kubera ko tuba dufise ibintu byagutse, tuba turiko turakora ku rwego rw'intara, tuca twangaje n'abandi bakozi kugira ngo bashobore kuronka akazi, kuba biba ari ibintu byinshi. Kandi karusho kahabaye byace bimenyekana cyane cyane haci ko abanyagihugu ntibari basanzwe bamenyereye ibintu bijanye no gusumira ibitungwa. Nabo nyene bace bajijuka, bamwe barajijuka, baravuga ati bwa wundi n'ibitungwa birasumirwa. No kuba ko n'abanyagihugu mu kibano baciye baronkera akaryo kuza barasumira ibitungwa byabo, bakavuga ati biratanga resulta nziza mu bworozi, kuko akenshi na kenshi usanga iyo turiko turagabura ibyatsi ata resulta bitanga. Sero nuko ibyatsi biba biri contamine n'inzoka, ugasanga ibitungwa biguma bigwara inzoka bivana na bya byatsi byagiye byahirirwa mu myaba tutavyo byavuye. Ariko bimaze kuba bari babisumira ibyo kurya biciye mu ruganda byizewe byahingwe n'amamashini, no kuvuga ko n'abanyagihugu nabo nyine ubwabo baci bajijuka. Turamaze guhereza akazi abantu bashika 6, hakaba ari n'andi mapoint de vente runaka ibubanza, ndetse aho nyine mu karere ka Bubanza, kugira ngo n'abandi banyagihugu bato bashikirwe. Twace tugira n'amapoint de vente ibibanza by'idandarizo y'ibyo by'ibitungwa, bisigure yuko n'ahantu hashika kuri 4. Urumva tumaze gushinga umuntu ashobora gukurikirana iyo point de vente mu kudandaza, bisigure yuko nawe nyine yashikiriwe mu kuronka akazi, bose hamwe ni 10. Kuba ko ubwa mbere na mbere Payeje yaradushigikiye, hanyuma inyuma yo kudushigikira mu kuduhereza uburyo itanga isoko, haba amakoperative y'abigenga adafashe mu mugongo n'umugambi Payeje, turonkeraho akaryo ko kugenda guhiganirwa iyo soko Payeje nyine yatanze. No kuvuga ko ico novuga Payeje yatangwe iduhereza uburyo, ndetse no muri iyo soko nyine yatanze turagenda turahiganwa, naho nyine turongera turizegwa, twongera duhabwa n'isoko nyine na Payeje. Umugambi Payeje urafise akarusho kanini cyane gose, ari na mpamvu woshishikara kubandanya udufata mu mugongo, kuko benshi muri twebwe barabajene atabuzi dufise, ariko Payeje ahimaze kuzira zinamujene wese afise imigambi iri inova Payeje ntiyamukumiriye, nawe nyene yaramufashe mu mugongo mu kumuhereza umutahe, ko cyane turashobora kuva ku mashuri ari ugasanga ubumenyi turabufise, ugasanga dufise intambamye yo kubura umutahe. Ari na mpamvu rero Payeje yacivuga nti n'abajene ntubosigara inyuma,
ko bova kwishure kandi bafise ubumenyi n'ico bokora bakabura umutahe, reka tubashigikire biteze imbere ndetse batange n'akazi. Ahanini nko mwihingurwa intambamyi ikunda kuba ahanini ni kibazo c'umuyaga nkuba, ku buryo n'amakoperative dusanzwe dukurikirana ku rwego rw'intara paeje nyene yatuzeje rimwe na rimwe bashobora kwidoga sero nuko haba habaye rotari yo kubatwarira ibiryo ku mapura yabo. Izindi ntambamyi nyene zihari ni intambamyi zijanye n'ibikoresho, ko ibikoresho dukoresha ego n'ibikoresho moderne, ariko turipfuza yuko byo kwaguka cane gose ndetse tukaronka nandi masoko manini kubera ko nimba ino mashini tuyikoresha ku rwego rw'intara nk'ubu tubikoze tukizegwa nko ku rwego rw'intara zibiri canke ku rwego rw'igihugu, rana ino mashini ntago bishobora. Ku ruhande rw'isoko paeje nyine yatuzeje kundwi niho duhingura, no kuvuga ko kundwi turashobora gutanga itoni zishika 24 mu kiringo c'indwi imwe mu makoperative 55 tugaburira nkoko zo mugambi paeje nyene. Hama ku yandi ma service privé atari ama service y'inkoko paeje nyene yatanze, no kuvuga ko nkino point de vente akwibarabara hariho point de vente arashobora gusohora nk'ibiro 150 canke ibiro 200 bivana n'ukuntu isoko iba imeze. No kuvuga ko no ku yandi ma point de vente moyenne ni ibiro 300 ko nyene. No kuvuga ko rongerageje kubiraba kundwi turashobora gusanga dusohoye hafi itoni 26. Paeje itaradushigikira ngerageje kwestima mu kwezi twarindiza nk'ibihumbi 500. No kuvuga ko yari amafaranga make cyane gose, kubera ko kwa kuntu nyene aborozi batabarajijuka mu bintu bijanye no kugaburira ibitungwa bagiye gusuma, bo nyene baba bamenyereye ibintu vya kirundi byo kwahirira ivyatsi. No kuvuga ko paeje itaradushigikira ngo bajijuke kuba bomenyera gusuma ibifungurwa bihinguwe. No kuvuga ko haza umwe ku munsi ugasanga hadandajwe nk'ibiro 3 kuvuga ko batari bwajijuke, ugeranije n'ubwa mbere kuno munsi harakarusho. No kuvuga ko ubu ku kwezi dufate ngerageje nk'itoni 24 dushobora gushora muri paeje, kugwiza n'igitigiri twatsindiye ko isoko le prix unitaire ku kilo 2239, kugwiza n'itoni 24 nko ku isoko paeje yaduhaye nko kwezi turashobora kwinjiza 53,736,000. Rero andi masoko ku ruhande amasoko privé adasanzwe ari amasoko paeje yaduhaye urashobora gusanga moyenne twinjije nka 2 millions, urumva zose hamwe ziba à peu près 56 millions. Umutahe wa mbere w'ibanza twatanguje, no kuvuga ko paeje iduheza financement, novuga yuko twatanguje umutahe ungana na 13 millions, ko niyo financement paeje yari yaduhaye ubwa mbere na mbere. Ubu tugerageje kubiraba turafise igitigiri c'umutahe wababa miliyoni 150. Muri kazoza turafise indoto kandi nyinshi cyane gose, ari na mpamvu aho buri hose utokwifuza ko muri hahandi turifuza gutera imbere cyane tukaguka. Nimba no munsi turi ko turagaburira intara, tukifuza ejo tuzobe turiko turagaburira nk'igihugu. Sero nuko tuzoba turiko turabikora neza cyane gose, kuko barinze bakuzeza igihugu nuko baba babonye ko bimerita kandi ubishoboye, ndetse hakaba n'amahiganwa mugahiganwa n'abandi bakabona yuko ubishoboye. Tukifuza yuko nibi turiko turahingura bitoguma mu gihugu gusa, na BBN yo bishirako igikumu bikaba certifié ku buryo biza birajabuka no hanze. Dufise indoto yuko ubworozi yotera imbere, na cane mu bintu bijanye no gufungura neza, ko turazi isoko y'amagara meza haba ku muntu no canke ku gitungwa, cyambere na mbere no gufungura neza birajamo.